yakandi karyo Imana ihindura ibihe abatabizi nibaze ndababwire ingene wanyiyeretse. Ku mazina y'abavyeyi ni Lopez Ninahazwe yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1989 ku Musaga mu gisagara ca Bujumbura. Yamenyekanye mu muziki ku izina rya Pastor Lopez, n'umuririmvyi w'indirimbo mpimbazamana bita gospel, akaba n'umwanditsi wazo. Imbere yo gutangura gukora umuziki yari umukristo, akaba n'umuririmvyi muri chorale mu rusengero rwa The City of Living God CLG mu mfunyapfunyo. Nkuko tubisanga muri dossier de presse yiwe, icipfuzo nyamukuru ca Pastor Lopez no gusangiza abandi ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo ziwe, agakora kugira ngo abantu bumve ko bari kumwe n'ububasha bw'Imana biciye mu ndirimbo asohora. Yatanguye urugendo rwiwe rw'umuziki mu mwaka wa 2020. Pastor Lopez amaze gukora gushika ubu album zibiri, arizo byose byaremwe nawe na ntibesha, zose hamwe zikaba zifise indirimbo 19 mushobora no gusanga kuri YouTube hamwe no kuzindi mbuga ndandaza muziki namenyekanisha muziki. Muri izo ndirimbo 12 zikaba zakozwe mu buryo bwa live icarimwe, audio na video. Pastor Lopez aramaze gukora igiteramo cyakoze ku mitima benshi yise ntibesha washing concert, naco nyene cyabaye mu buryo bw'ikibiriraho live concert. Pastor Lopez ari ku rutonde rw'indwi mu baririmbyi bumvirijwe cyane i Bujumbura kuva mu kwa kabiri k'umwaka uheze kugeza mu kwa kabiri k'uyu mwaka, nkuko vyerekanwa n'urubuga YouTube. Muri zimwe mu ndirimbo ziwe zakunzwe cyane twovuga nka ntaburuka bigenza, warakoze, byose byaremwe nawe, ntibesha, birampagije, Imana yakandi karyo hamwe na ndaguhimbaza yakoranye n'umuririmbyi w'icitegererezo mu muziki mpimbazamana mu Burundi Apollinaire Habonimana. Iyo ndirimbo yiwe Imana yakandi karyo ikaba yabaye indirimbo yumvirijwe cyane kuri YouTube mu gisagara ca Bujumbura hagati y'ukwezi kwa 12 ku mwaka uheze n'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, nkuko YouTube yavyerekanye. Iyo ndirimbo yiwe Imana yakandi karyo ikaba ari nayo yatahukanye kuri uwa gatandatu ihiganwa Isanganiro Award ku nshuro yaryo ya 13. Gutyo ibibaye indirimbo y'umwaka kuri radio television Isanganiro, isubiriye Belisima ya DJ Fernando. Manuri mwiza kora kucavu hindura ibihe